hari igihe ndegwa n'agahinda, hari igihe nuzura umubabaro, kubw'ibyago byanyugarije, bene ibyaha bimbuza amahoro, ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukiza. Ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukiza. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere, nshobore kwama nkuyoboka. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, ububasha bwawe bunumbere, nshobore kwama nkuyoboka. Turagukengurukiye cyane Mukama, wowe muremyi w'ubu buzima dufise, wowe muremyi w'ibyo tubona ndetse n'ibyo tutabona. Turagushimiye cyane kuko uri Imana isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bubeho burambye kandi buroraniwe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, wowe se w'umwami wacu Yezu Kristu, urakaninaza mu buzima bwacu twebwe ubwoko bwawe. Twitabye akamu muri uyu mwanya uri hagati ya saa 9 na saa 12 kugira ngo tugupfukamire, tukunamire, tugusenge, tukuninaze cyane. Tubikore bishingiye ku kwakira ukuri kw'ijambo ryawe rikaba muri twebwe rigwiriye rwose. Twaramaze gusobanukirwa kw'ijambo ryawe rigaragaza Kristu umuzima. Twaramaze gusobanukirwa kw'ijambo ryawe ari ryo riduha ubuzima bwuzuye, bwa buzima buzira umuze, bwa buzima buzira agahinda, bwa buzima buzira umubabaro. Ndakuramvuriye kwa amaboko je umwana wawe, ndikumwe n'ubwoko bwawe buri ku mpande zine z'isi, ndikumwe n'abagabo, abagore, abasore, abakobwa, ndikumwe n'abarundi n'abarundikazi n'ibindi biremwa byawe, ndikumwe n'abo bose bakunda ukuri kw'ijambo ryawe. Kandi Mukama, nzi neza ko tuje imbere yawe ko turi kose, kandi uja kuduha impinduka ishingiye ku bubasha bwawe, impuhwe, urukundo n'ubudahangarwa bwawe bikorera muri twebwe, tukabona kubaho dusobanutse kandi dusobanukiwe n'ubuzima. Yezu Kristu mukunzi mwiza, wowe kuri kw'ijambo ry'Imana, wowe ugera muri twebwe hari umubabaro hakaba umunezero, wowe ugera muri twebwe hari agahinda hakaba agahimbane, wowe ugera muri twebwe ugasesangura mu buzima bwacu, ugakuraho ikizira, ukaduha ubwenge, ukaduha ubwiza nyabwo, ubwiza bushitse. Ninahazwa muri ubuzima tubayemo, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabari ku musego, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabari mu mabohero, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabakehaniwe, ninahazwa naho muri twebwe hari mwindushi, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabanyagahinda, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabanyamibabaro, hari mwabarenganijwe. Ariko muri ninahazwa turiko turazamura ni ubwoko bwa burenganurirwa. Ndagushimiye cyane kuri buri kintu kimwe cyose ugiye kudukorera muri rizamu, umutahe ugiye kuduha kugira ngo inyuma y'uko uva muri rizamu tubeho turambye kandi turaniwe. Genda uguhereye kwicubahiro.
ubwenge ugiye kuduhera muri uyu mwanya na cyane ko ari umunsi ugira kabiri mu minsi 3 twihaye yugusaba ingabirano y'ubwenge ku bana bacu, yugusaba ingabirano y'ubwenge ku bagabo, yugusaba ingabirano y'ubwenge ku bagore, yugusaba ingabirano y'ubwenge ku batware n'abatwagwa. Yezu ndakwisabiye mwami nyagora ku ngoma, Yezu ndakwisabiye rutare rw'ubuzima bwacu, Yezu ndakwisabiye wowe ntandaro y'ibyiza byose, wowe mbizi dudubizamwe ibyo dukeneye ngo tubeho tunezerewe. Ndakwisabiye umwanya ugaragare muri twebwe, ngo wiganze kugaragara hagati mu bigishwa bawe. Erega ngo bari bumiwe, bari basobewe, uravuga ngo nimugira amahoro. Yezu uramutse amahoro mu mitima ya twebwe ubwoko bwawe. Yezu uramutse amahoro muri abo bana bawe bari muri bus, abari mu isoko, abari kudandaza, abagiye kurangura. Uramutse amahoro muri abana bawe bari mu isoko, uramutse abana amahoro muri abana bari kwivura, uramutse amahoro muri abo bana bawe bari hose, uramutse amahoro na muri abana bari imbere y'ubucamanza bafashwe biri, uramutse amahoro muri bo. Twemerera yuko nubwemera yuko tunyanganywe cyane tugungwa kukubera intege nke zacu, ariko ngo iyo twisobanukiwe uraza ukaramutsa amahoro muri twebwe, abasi bacu bagatangara ndetse nabo kanahinduka uko abanye ko dufite Imana. Yezu Kristu umukunzi mwiza, hari isezerano wadusezeraniye kuzamana natwe utakituvira gushika ku muhero w'isi. Rigaragaze muri twebwe nyakubahwa, rigaragaze muri twebwe mutware wacu, rigaragaze muri twebwe bubasha bwacu, rigaragaze muri twebwe nyene icubahiro, rigaragaze muri twebwe nyene ubutungane, rigaragaze muri twebwe nyene ijuru n'isi, rigaragaze muri twebwe mizero yacu. Rigaragaze turagukunda, rigaragaze turagushaka, rigaragaze turakunyotewe. Waravuze ngo ndi hagati yanyu, waravuze ngo nimuhuze umutima kubw'ijambo ryacu, ngo nzoza ngerere muri mwebwe, nzoba ndiko ndumviriza ibitekerezo byanyu. Wabigiriye abigishwa be Emawusi, bari biyege umwami wacu yapfuye, waraje kubogora ingoma y'Isirayeli yavuga. Uri Imana idapfa, uri Imana idaheregwa, uri Imana idaherana. Kristu umukunzi mwiza, Kristu umukunzi mwiza, wewe watubambiwe ngo tubambuke, wewe watubabariye kugira ngo imibabaro yose tuyikurweko, wewe wakenye, wewe wakiriwe mu bwato bw'inka, wewe warabwa n'abungeri, warashaka ko hari ibihangango uzoduhuza nabyo kugira ngo turabwigiza, warashaka ko imibabaro ugize tutazongera kuyigira ukundi. Ijambo ryawe niriwe muri twebwe rikwiriye rwose kandi rifite ububasha, rifite ubushobozi bwose. Ndagushimiye ko nawe uri kubaka mu bana bawe, ndagushimiye ko nawe uri kubaka mu mitima yacu, ndagushimiye kubw'uyu muvukano wa restaura komera Kristu ni muzima, ndagushimiye kuba ugizaho bari hose nuko bari kose, ndagushimiye kugwaruka ruyigize, ndagushimiye kuba ababyeyi bayigize, ndagushimiye kuba abagabo bayigize, ndagushimiye kuba akenyezi bayigize, ndagushimiye kuba maze kwisobanukirwa kubw'ukuri kw'ijambo ryawe. Waratubwiye ngo nimumara kumbwira ngo muzomenya ukuri, nimumara kumenya ukuri. Yohana yabwanditse neza mu kigabane cya 8, ariko arandika inkuru nziza yawe, yaracyanditse mu kigabane cya 8 umurongo wa 30 kujya kubanda ngo nimumara kumenya ukuri ngo muzobohoka, ngo bizosobanuka nimuzongera kubimbata. None Kristo umukunzi mwiza, kukuri kungana Imana, kandi Imana ingana mutima mwera ndakorera muri twebwe. None Mana mutima mwera ndanciye bugufi, kakayaga kihumura, kamwe kaza tugakira ubugwayi bw'ubwoko bwose, kamwe kaza tukamenya ukuri k'ubuzima, kamwe kaza kagakura amahane muri twebwe, kamwe kaza kagakura ubwibone muri twebwe, kamwe kaza isigaho inyanyugo, kamwe kaza igihugu kikagira amahoro, kamwe kaza abakobwa bakisobanukirwa, kamwe kaza abahungu bakabintwara, kamwe kaza abagabo bakagira icubahiro, kamwe kaza abagore bakagira igikundiro, kamwe kaza ababoshe bakabohoka, kamwe kaza imborerwa zigahinduka. Kazi kugira ngo dushobore kubaho turambye kandi tururane, kazi kugira ngo dushobore kumenya ububasha bw'Imana bukorera muri twebwe bukaduhindura iminyuro y'ubuzima, kazi kugira ngo tubeho tunezereza Imana, kazi kugira ngo tumenye amakuru yo kwizerwa yo mu ijuru, kazi urakaza neza, uri ingabire twahawe, utagufise ngo ari nihiranga kujya kumugora arikunda. Ngwino ukora ico Kristu yatubwiye kuzokora muri twebwe.
yaratwongoreye ntiyongoreye ukundi kuko yari yahagaze ku musozi mukamukongora nuko arazi ko bizobwirwa benshi bikumva bene byo yaravuze ngo mwebwe mwese munyotewe inyota y'urubyaro ufise inyota y'amahoro ufise inyota y'ibyiza ufise inyota y'ibyishimo ufise inyota y'agahimbaro ufise inyota y'igikundiro ufise inyota y'urugo rwiza ufise inyota y'ubutunzi ufise reka Imana yikumare yavuze ngo ni ku munsi mukuru weti yindi misi yose mwebwe mwese munyotewe ni munsi wanje ngo kugira ngo inzuzi z'amazi abeshaho ziva mu nda zanyu ububiko ngo ubu turabufise siterne ngiyi turayifise ariko ngo amarira y'intungane ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda byumvikana ko amarangamutima yacu arekurira mu nda uyu mwanya turekuye ibyishimo uyu mwanya turekuye iby'amahoro uyu mwanya turekuye iby'umugisha uyu mwanya turekuye iby'umunezero mukama ntukemere ko duteterwa turabikwisabiye ntukemere ko tumaramara turabikwisabiye umiriza hamwe n'uduteturura ubwoko bwawe umiriza hamwe n'utunezereza ubwoko bwawe turinde kubabara twagurira imbibe tubohore kiza abagwayi biguma ndasenga abantu bose bafise inguma zasegukira hari inguma zikomoka ku masezariyeni hari inguma zikomoka ku miti wabanje kunywa mukaja kwa muganga kira gukira mu izina rya Yezu Kristu hari inguma zikomoka ku mwanda tugendana mwakire gukira mu izina rya Yezu Kristu abagwayi b'imibembe imaze kugaragara n'itaragaragara abahorana iminaniro abahorana agahinda abahorana umubabaro imiryani bugarije mu izina rya Yezu Kristu ni mukugwe kwizonda indaziri mu muzu nizo zikubira zikakurya nawe uri mu bantu bakomakome canke ziri mu mutwe agatugutakaza abandi gasesa kugira ngo bigaragaze ko afite ubuzima cyangwa abaye ikintu runaka ukabura amahoro Imana idukure ko ibyo bisuzugurira Imana idukure ko ibyo bicinyitse gira amahoro bane b'Imana gira amahoro bane bamushobora byose gira amahoro Yerusalemu sigira amahoro gusa Dawudi ariko arabivuga ngo Yerusalemu ngikikijwe n'imisozi atamuntu n'umwe ashobora kuyisunura ngo ayikure nguko niko n'umutima wanje ukikijwe n'amahoro y'Imana kandi atawushobora kuyanyaga Uwiteka yagora kongo utima mweranda twenza bashishwe utima mweranda dushira kure y'urumogo kaduha ubundi buryo bugira ibyishimo utima mweranda dutandukanya n'amashetani yo kwisambanya no gusambana mutima mweranda dutandukanya n'ubugome n'ubukozi bw'inda n'uburyarya mutima mweranda twozuza urukundo rw'Imana esprit d'amour esprit de prospérité esprit de la chance esprit de la sainteté esprit de Dieu esprit de puissance uno mwanya wo kumenya ko dufise reserves uno mwanya wo kumenya ko dufise ikiduhumanura tutabinze ko biri yacu uno mwanya wo kumenya ko hari kindi Imana igiye gukorera ubuzima bwacu ngo tugira ibyiza n'ibyitsikira uwo ni wo mwanya mwiza si umwanya wo kuzura agahinda si umwanya wo kubwira Imana ngo barambenze uno mwanya wo kubwira Imana ngo ndagushimiye kuko uziga ukuri gisuzuguro ku mwana w'umuntu usuma kuvuga ngo inda zarakorotse sinigeze ndonka ikibona uno mwanya wo guproclama puissance divine uno mwanya wo kuvuga ububasha bw'Imana uwo ni umwanya mwiza uwo ni umwanya mwiza uwo ni umwanya mwiza uwo ni umwanya mwiza Manuri ntwarura kwiye gushimagiza ko kwigiza wamaye
bitagira uko bingana, nicyo gituma nzama ngushima. Reka ndakuririmbe ndaguha impundu ikwiye, niwe wamaye byose, niwe ukinijije ubuzima, nimumfashe nameshe imirima yanjye, mumfashe namenkurira ubwatsi Imana yanjye. Yamaye ababyeyi hekima n'ibibondo, iyo Mana iratanga n'isoko ry'ibyiza byose, nimumfashe nameshe imirima yanjye, mumfashe namenkurira ubwatsi Imana yanjye. Yamaye ababanyi hekima n'abagenzi, iyo Mana iratanga n'isoko ry'ibyiza byose, iyo Mana iratanga n'isoko ry'ibyiza byose. Yamaye ababanyi hekima n'abagenzi, yamaye akanyamuneza ko kuba mu bana bayo, nimumfashe nameshe imirima yanjye, mumfashe namenkurira ubwatsi Imana yanjye. Iyo Mana niyo yamaye ibi byiza byose mubona, nzoyihaya nzoyiyaga niyo yamaye byose. Iyo Mana niyo ingabiye akagahimbare mubona, nzoyihaya nzoyiyaga niyo yamaye byose. Jewe nzoyihaya ndayihayagize ego, nzoyihaya kubera ibyiza yangabiye, ndaguhayagize Mana, ndaguhayagize Mana. Amanura intwarura akwiye gushimagizwa, kuko ibyiza wamaye bitagira uko bingana, nicyo gituma nzama ngushima. Imana iduhe umugisha twese, Imana idukize uburwayi tugendana, Imana ibohora ibirenge byawe, Imana ibohora umugongo wawe, Imana ibohore akazibaziba kawe, Imana ibohore ibitugu byawe, Imana ibohore ubwonko bwawe, Imana iguha akanyamuneza ikureho agahinda, Imana iguha igikundiro ukureho icankiro, Imana ikunezereze umugisha n'umugwiza ibiganza byawe, iguhe gutahura kugira ngo ntuzokwigera uyijyajyanya nayo nizokujyajyanya. Mu izina rya Yezu Kristu uhabwe umugisha n'umugwiza. Amina.
tugire Kristu. Muraho murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose. Urukundo rw'Imana ruduhaze ibyiza byose ubuzima bwacu. Ubundi buri munsi Imana yamidushira mu ntego yuko twama tuzi neza ko hari ubundi buninazo, hari ubundi bwiza bwimirije ku buzima bwacu. Nabyo Paulo keshi yakunda akubwira abana b'Imana. So byumvikana ko muri rizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ushobora kuba mu buzima bwawe uvuga uti none jewe kuri umunsi wa gatandatu, uyu munsi wa 256 nta byishimo, nta byiringiro, nta mahoro, nta ndoto nziza, nta sobanuro z'indoto naki. Reka mbagire akantu kamwe turi ku munsi wa gatandatu, reka mbagirire umunsi mukuru. Bara yigaze kuvuga mu kigabane cya 8 cy'Abaromani aravuga ngo ubu ni nazwa twimirije. Ngo jawe ndimvira ko amagogwa y'iki gihe turimo ahuriye n'ubu ni nazwa tuzohishuriko. Nuvuga uyu mwanya urimo nawo bihuriye n'umwanya ujya gukurikira ku buzima bwawe. Kwibyo ushobaye biragaragaza ko byukuri ataco gukura mu makuba mu magogwa, ataco gukizingwa rufite. Mugabe by'Imana ishobaye nabyo bishobaye kubika isi cyayo kubururisi. Bishobaye kunezereza ubuzima wacu bikababatsa ubuzima bwawe. Ko Imana nimuzaza muyifata nk'indyarya irivugira ubwayo ngo ni jawe Imana muri Amos yavuze gute. Ari jambo nkunda muri Amos. Amos ari nyuma yahoze y'umenga. Yes. Amos 5 avuga ngo mwako nguku kumukama abwiye umuryango wa Isirayeli ni mu ndondere niho mutoba. Nuko uyu munsi umwanya ushaka uburyohe mukana utaba muri uko kuryoherwa kwa muri uwo munezero wawe nutaburi kurondera Imana nagahinda n'umubabaro ushobora kurangira ubu ni natwe wateguriwe utabuhawe. Ndaje kubabwira kano kamwe ni mu ndondere niho muzoba. Muzeturondera umukama bigishoboka kandi tumwambaze akiri hafi. Mwe mwataye ukwemera muze tegere Kristu, mwe mufise imibabaro muze muhozwe na Yezu. We ufise agahinda ngwino uronka agahimbare, wewe uba mu kavuyo ngwino uhabwa agahimbare. Tese jewe na wewe twiyegereza umukama aratubabarira kuko imbabazi ziwe zamaye ibihe byose. Muze turondere umukama bigishoboka, muze tumwambaze akiri hafi. Niyo utambaza umukama bizokunanitsa. Nimuze turondera umukama niho tuzoba. Wowe yavuze niza 55 mugandi muri Amos 5 ngo ariko nimundondera libeteri kandi nimujigarara nimuce ni Berisheba kuko abigarira bazojanwa koko kugigwa imbohe. Beteri cike ubusa. Nimurondera umukama niho muzoba. Ahandi ho Yehova yaduka umuriro mu muryango wa Yosefu akarigita Beteri atanumwe ari buhazime. Ngo bahindura ingingo umururazi bagaterera hasi ubutungane. Uwaramye umugwi w'inyenyeri witwa Kima n'uwitwa Kesili ahindura umwijima ugacika umutwanzi, yiraburanya umunsi ugasa nijoro. Uhamagara amazi y'ikiyaga akayasanza hasi ku isi, izina ryiwe n'umukama. Ni watuma ukomeye agesera, n'ikirimba kizitijwe amabuye kikagesera. Barangu ubahinyuza ku nama. Le motif. Barangu ubahinyuza ku nama bakaba
mukababazwa n'uvuga ijambo rigororotse. None rero kubera ko muhonyanga umworo mukamwakishikanwa ry'ingano, inzu z'amabuye baje mwubatse ntimuzoyabamwo, imizabibu myiza mwateye ntimuzoyinywa umuvinyo. Erega ndabizi ububisha bwanyu ni bwinshi, ibicumuro byanyu ni umurengera. Muracinyiza intungane mukakigiturire, abakene mukabirukanira ku irembo. Nico gituma muri iki gihe umunyabwenge yinumira, kuko ari igihe kibi. Ngo nico gituma muri iki gihe umunyabwenge yinumira, kuko ari igihe kibi. Impanuro nimurondera iciza mureke ikibi, niho muzobaho. Niho Umukama Imana nyene ingabo azogumana namwe nkuko mubwivugira. Nimuhebe ikibi mukunda iciza, nimutsimbataza ingingo ku marembo yanyu. Hari naho Umukama Imana nyene ingabo yogirira impuhwe agasigarira ka Yosefu. Ndaje tuganire gatoya. Bararavuga ibiramwa byose biri kwiganyira muri iki gihe, ngo birarindiranye igishika censhi gihe Imana izokwerekanira abana bayo. Ngo kandi naho ibiremwa byose byaguye mu buce bw'ibitagira mvura, sibyo byabyishakiye byavuye ku Mana ibigaba. Iyo ubonye intege nk'uri mukaboneka ngatsa mugenzawe, ntuzokomeze ngo waturi bw'inabi. No, hari igihe Imana ahubwo ibiri kihiga wowe wibaza ngo uri mu neza. Ngo ariko birizigiye yuko bizokira nabyo nyene bwa buje bw'ibibora, ngo bishikire umwidegembyo w'ubuni nazwo bw'abana b'Imana. Erega turazi yuko gushika ubu ibiremwa byose byiganyira bikaniyanka kumwe k'umubyeyi ari kunda. Kandi gasibyo gusa, natwebwe nyene naho tumaze kuronka ingabirano za mbere za mutima, turaciganyira mu mutima twiteze itunga ry'abana, irokoka ry'umubiri wacu. Twaramaze gukira ariko biracyari mu mwizigiro. Erega kuba nibyo twizigiye ni kuba tukiri abo ibyo kwizigira, ni kuba kukiri ukwizigira. Voila, kubona ibyo twizigiye ni kuba kukiri ukwizigira. Tuba twamaze kubigiramo, twabishikane mu kirenge n'amaso n'umubiri n'umutima byose. Ngo ibyo umuntu abona ashobora kubyizigira gute? Ariko ko twizigiye ibyo tutabona bituma tubirindirana ingoga zinashinguka. Halleluah. Ndaje tuganire gatoyi. Bituma tubirindirana ingoga zinashinguka. Ngo niko na mutima aradufasha kubera intege nke zacu, kuko tutazi icyo twosaba nk'uko bikwiriye. Wenya n'ubwiwe aradusabira akanimini itavugwa, atwambariza nk'uko Imana ibishaka. Na kare turazi yuko byose bibera neza abakunda Imana, abatowe nk'uko ibishaka, abo yashimye kumenya kera. Yarabageneye kuvana kera kuzosa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo uwo mwana abe imfura muri bene wabo benshi. Abo yigeneye nibo kandi yatoye, n'abo yatoye nibo kandi yagize intungane, abo yagize intungane nabo nibo kandi yaninaje. Ndafite ukuntu nkunda Imana ukuntu ibikora. Nk'iri jambo ry'Imana natanguye gusenga, nazi Bibiliya aho nayigururiye, mugabo ngiye sanga nuguruye ahantu kiretse iryo muri Amos rinari yaho mu bwenge. None rero mubyumve neza bakundwa b'Umukama, uyu mwanya ntabwo ngira ndotora indoto, ahubwo ngomba nshimira Imana kuri iyi ntaye mwabonye, iyo ntaye y'iminota 11 n'amasegonda 18. Ubundi gushingira intaye Imana ni kubohora igihugu cy'Imana, ni gucira inzira Imana nayo isanzwe zikuzicira, ishoboye byose. Muri iyo nayo nafashemo utuntu duke, numva sishobora. Namubajije nabanje kumwaza uwo mu Kristu, ndakubaza izo ndoto narazikurotoye. Yaravubwira ati kiretse iyo ya nyuma izindi warazirotoye. Urayirungikira rimwe sacenda cirungika. Karambaza ngo yibarungikira sacera cyo yibarungikira, uko nanjye zo ndiko ndahize inyigisho cyaziba yageze yibarungikira. Nukuvuga iki? Iyi nayo rero ubone nagira ndababwire ko Paulo yaravuze ngo turabana Imana yaremye, iturema itwiremeye. Erega hari igihe mwibaza ngo waremewe papa wawe, waremere mama. Imana yakuremye ikwiremeye. Gusa papa wawe na mama wawe ubumwe bwabo nibwo bwatanze aho uri bugere.
nja gituma kubyara n'umugambi w'Imana uzokwite kotoro ahubwo urisuzuma impamvu utabyaye wisuzume impamvu utandukanye n'aba ubundi kubyara ukabana n'umuryango wawe ni impamvu y'Imana ngo suku turemeye gusa n'ahandi yashimye kuturemera yaturemeye muri Kristu Yezu ngo ntiyashimye ko tubana abashomeri kuko ari z'ubudangago yaduhaye yadushizemo yavuga ngo ndabaremera n'imirimo myiza yo kurangura muri Kristu Yezu ukuvugana akantu kakanywa baba turemewe muri Kristu Yezu turemewe Imana kuko Kristu Yezu nawe ni Imana yigize umuntu kandi turemera n'imirimo tuzokorera nyine aha nicyo gituma muri Edeni ngo ari umurimo ukikujwe n'inzuzi mugiye kuraba zagaruka ahandi zagaruka ahandi muzobitirikane neza ubundi ni twebwe twangaje amarangamutima yacu turagenda uyu Kristu yashinze nahe ashingiye ku ndoto ashingira ku cacumi ashingira no kwiyereko yavuze ngo indoto ya mbere yagumi mugarukamo amaze kuronka link yongera kugaruka byumvikana ko hari ikintu Imana yari kiramubwira hari ikintu Imana yari kishaka gukorana nawe hari ikintu Imana yari kishaka kumukorera hari icyo Imana yagomba kumuha mu muco umugabo ntiyari bwagukigwe wamenye ko byogenda ni amaze kuza muvukana wakomera Kristu ni muzima yarotoze iyo ndoto ngo yaravuga ko yabona yaraguze parcelle ariko iyo parcelle ntabona hiri ntamenya hiri ubundi parcelle niki ubundi twe turi umurimo Imana bibamwo ubutunzi bwayo byumvikana ko parcelle ni nka stock ni nk'ahantu Imana gushirira ubutunzi ko na parcelle ushaka kurayigurisha ushaka kurayikoresha ushaka kurayubaka ushaka kurayirima ushaka kuragirana kandi parcelle urashobora kuyigumana ikakwavariza ukazogera ku bundi butunzi gute iyo ufise parcelle itari mu manyanga ushobora kwirondera titre de propriété ukagenda ukayidepoza muri banki runaka bakaguha umutahe parcelle ishobora kugukura mu bushomeri ugakora ya parcelle yibereye ngaho ukari imyenda ukazonga n'amafaranga yo kuyubaka parcelle ngo yabona fise yaraguze itongo kandi iryo tongo yaguze ntiyaribona mbwa ryari yaguze ngo yabona yaraguze parcelle nukuba kuba waraguze parcelle niki ningikintu ni nk'umwanzuro wifati kuvuga uti nzoba umugabo w'intwari sinzoba umugabo w'imbwa nzoba umugore w'umutima sinzoba umugore w'inshinyakare nzoba umukobwa w'igikundo mbwa sinzoba umukobwa nciya nzoba umuhungu w'intwari mbwa sinzoba umuhungu ndarusanze ndabaranduza ndabandande bande njanye n'abaje ngo n'ubuguzi niki gute kuko burya bwa Yuda bwatumye agura itongo rizohamba mw'inkozi z'ikibi byumvikana yuko icyo ukoreye mu butungane umwanzuro wifatiye ugura itongo ryo kugira yuko unezereza Imana nayo Imana inezerewe itanga ububasha itanga imigisha itanga imihezage avura arayisobanukirwa niyo mu nyuma ngo yarose yindi ndoto abana Anita ari karigisha ni akasya uno munsi ni nawe Anita uno munsi nye ngo abanyari karigisha wawe acabona ari nko muri douche ari kasese kwako n'amazi menshi birangira ndamuhaye buji yaka nikimetsa cyuko inyigisha uko azumva ari kazorushirizaho kugira icyorogo arushirizaho kugira umunezero arushirizaho kugira umwidegembyo kuko umuntu ajya muri douche ngo yabona aramaze asanze nka kujya kwa mazi yo hejuru atandukanye n'umuntu abona nk'imbizi rikira dudubiza yabona nkariya byose n'umugisha wanashaka mugabo umugisha urabutswe n'umugisha uri mu bitekerezo ni plan mugabo wazi ukagera ko nukuvuga nuwo amaze guhagarika mu ikirenge wamaze guta uruhanga rwawe ni kwa gutyorogwa ni kwa gukugwa kwa makarande kuko natavuze mu indoto zose uyu Kristu ndabizi neza yuko ariho n'indoto yarose ziri mu murima akabona mwonkre wiwe akagenda zikintu bamutwaye ndavuga nta wowe uri gucakarande kandi uzobika ikimenyetso gikomeye cyane mu muryango wawe uwo wavutsemo n'uwo uzosiga kuri iyi si wagutse kuko ubundi turi basamuragwa biki bibi byiza byo ngaho kwisi kuko turabibisa tukaje wacu mu ijuru ngivyo twakoze bigasigara biragirane biramiryango biradondekeranye niho mubona isigeze ngaho bwasikora bagombe kubera intungane kandi mudafite Imana yacu afite abarenga igihumbi batarapfukamira bayari
iyo buji naguhaye niki buri inyigisha nizotsi muri kibirenge byacu. Dawudi yaravuze amazaburi ya Dawudi menshi cyane zaburi 119 je wiranyubaka kandi si ya Dawudi wanashaka ishobora kuba ari ya Salomo n'abavuga ngo mwere Shirake. Dawudi yaravuze ngo kuko bayigeranya n'iyindi mbwa bavuga mwene Dawudi yaravuze ngo ijambo ryawe ryabaye itara rimurikira ibirenge byacu ngo kandi ijambo ryawe ngo ryamagaritse ku munara. Munara no ubudahangarwa. Ariko Dawudi aravuga ngo kandi impera w'amaye nuko washingiye ku butonganuke bw'umutima wanjye kumva ugashira mu ngiro ibyo wumvise. Niyo mpamvu yagarutse no gushinga naye ku cyacu. Icyacu ngo cyaramurengano kimuregirariza mu gihe yari yarahebwe, yari yararose promotion mu byumve, promotion muzoronga, kubyara muzovyara, kurongora muzorongora, kurongorwa muzorongorwa. Ndabibabwiye muzokina politique musanga mwongera muje no muri politique sibyo mugaba bikunanize kuzobyaza umusaruro imbaraga zawo. Ngo grade yari yarayaho promotion yari yadugijwe ikarate mugara babajwe no kugene ayo izo ariyere utwo dufaranga agera kugwega abanyimyaka yaciye murabyumva asa n'ubiyegera avuga ati reka mbombwe ni Imana iraza atanganje gukora muzi mpamvu yaje gukora burya ni kujya kuntu yifatiye umwanzuro ko ngo arashaka kumenya icacumi mugaba akabona umenga gitanze niyo kwiza akona yama mu madeni mu nyuma aravuga ati kumbure no gitanga reka shaka ndagitanga n'ubundi ngo ngo amadeni arapunguka mugaba Imana nayira muregirariza uwa musi Imana muregirariza na wiketse aje kubibwira aje kunyandikira sinamubwiye na wiketse kwa n'umukristo wa mbere yatanze icacumi amaze gutanga icacumi kinini ngaho muri komera Kristo ni muziba siyo mnuze kuko siyo mafaranga arasanzwe tanga ku icacumi no mugaba urinze ubona umuntu amafaranga ngana ukura yatanze ngo ni icacumi mbabwije ukuri mwaba Kristo mwe nimuzoze mwihenda muze muvuga ukuri agishingiye naye kuko icyo cacumi nandakinze naye nakibonye namwitupfurije umugisha gusa sinzi ko ari cyo gihe bamuregirarije agishingiye naye kuri icyo cumi agishingiye naye nace nibuka icyo cacumi ndavuga ati n'Imana yamuregiraje kubera iki nanjye nayize umuhiga amafaranga yarakenewe nanjye nayize umuhigo ndabwira Imana ni uzogira umukristo hezagira uca umushiramwa mu mutwe kuko urumva nka twebwe n'ubujya kwigisha ngo uvuga ati banduze umushara n'ubujya kuvura ngo uvuga uti yagira umuntu andonderamo ikiraga n'ubujya ugirana n'ubujya kurima ibyo dushoboye gukora ni byinshi cyane naho ngira umushoferi no kunyongera imodoka rukameba naho ngira umumekanishi naho ngira umwarimu naho amabana ndakwigishiriza mfise ibintu byinshi shoboye mugabo gacu usanga bwabo baye kwa kubimbohe ya Kristo nibigukundira so iyo uri kuyiga umuyigushikiwe n'ikintu abwira Imana Salomo yaravuze migani wa 30 ngo ndinde kukuma byinshi ngira ngwisabira ibintu bibiri ngo ntuzome byinshi kugira ngo simave nibagira ko ari wowe wamaye mave ngo disoni zina ryawe kandi ntuzome bikebwira simavure sawa twebwe ubundi wani wo munyuro wacu kuba nukuvuga ndibuka ko muri ico gihe naciye ambwira Imana jewe naciye ambwira Imana ndi Imana ndagushimiye ko tugipfukama urumva ubundi naciye mvuga ati ni Halleluah ni izina agayi inchoreke ya Sara mukaburayimu wabya imfura yaburayimu kuko bw'imfura yaburayimu sizaga yo mpamvu mukuya kurondera Imana mu mbabazi gusumba mu bishobisho imfura yaburayimu ni Ismael hatangwe kuvyara inchoreke imbere ko abyara Sara kandi imbere ko abyara Ketura habya Sara reka burayimu yabyaye ku bagore batatu ku bagore batatu musume tanoma nukuvuga ikiraro ubundi nishumbusho ubundi ninyitangitso nukuvuga ikiraro ni negenge kandi nyitangitso ubundi bisyo zigaragaza ubushobozi cyangwa inegenge mugawe ni negenge nukuvuga ikiraro ariko reya nawe n'ubushobozi mutandukanye reya nagaye ko muratiko watanguye kubyara n'ubushobozi kuko ari yararenganijwe ico gisigura Ruben umwana w'imfura wa Yakobo ico kitiwe sindi mwijwe ry'ubuhanuzi jawa nari nasenze muri ico gihe migira umuhiga Imana kubera iki ubwa mbere hari umuntu afunzwe mugaba amafaranga yarafungiwe nayo nari mfise mugaba kubyuka inataye nari mfise nari mfite agahinda kuri we kuko iyo kaya yari yarambayeko nuvuga abana biwe yari yabanyazwe n'umuryango w'umugabo abanyazwe n'umuryango w'umugabo bamunyaga kubera amadeni ico kintu cyari cyarambaye kuko nyene
hanyuma icyabaye n'igiki ahavura arafungwa nanje cyambaye kuko banyifuriza agashomo gacimanirana baryo joro sinakararamwe umuntu yamaye amaribimba amajana 2 yatumye sohoka Imana yonye n'amahoro imuhera umugisha n'urufya rwe rwose kandi arahari ndaja kumwandikira ku telefone inbox arahari uwo muntu naragize kuteye ndayigira ari mu gasho bajye bagora usanga bafunzwe bari kumusaga numva ndababaye cyane mwaka byukura amafaranga nari mfize kandi amafaranga si Imana yamaye yagwije kabiri kandi acava ku muntu umwe mu Kristo atanze cyacu migira umuhiga Imana ndayibwira ni Imana nje kugusenga abo ba Kristu baranyoteye Imana kwa ba Kristu uyu musi baranyoteye Imana cyo babwira ati cyakugira umugisha barabiwa ngo jamashiramwe y'abagaruka sanga njyaje cyaje uwo kugira ati gira iki kugira umugisha gira kugira ngo nudandaza ni worora ugira umugisha gira iki kugira ngo ugire igikonjo ndatsi kwa ba Kristu babikora gusa nuko twebwe abigisha bijambo ry'Imana hari igicaniro cy'idini cisha abana b'Imana kibabuza kugira kibabuza kubona Imana mukuri Imana si memu ahubwo Kristo rya mivumo 13 yatuye ngo muragoye mwebwe mwinjiye bikanka yuko ngo bikako mwinjira neza byarase ko mwinjira boza nabandi kwinjira ujya bigisha bijambo ry'Imana tuzokubitwa inkoni nyinshi we yavuze uwo mu Kristo muje kumva munaye yiwe ngo yaguma abantu mengi iyo ndatoye bwa mbere ko afise umurima mugatazahuri kumenga yuko ari karasengera batari ari karasengera ndaje kwibabwira ikintu kimwe murabona ibya 10 mutanga ushaka kubitangira mu mwuka w'idini suvuga ngo ntubyaza umusaruro gwimanireke ko byakirano mugakiba nk'ikintu kirano kugaranye nkuko wofata umuntu ukabuzi ko ari umuntu azakoza gufungura kwacu ufata ugashira ibyo kurya ahantu hugaye kandi usigane urufunguruzo warusiguka rusiga hinyegeje wazuga cumugira ngo none we wafeta niwe wasesangura rawe murungi kimana gusesangura abwe ati ni mu buru bwenge ndabareka Samuel wa 2:23 cyangwa zaburi 18 murungi kimana gufaya tagusesangura mu Kristo yambwiye ngo mbega ishaka kubibira ngo twara amafaranga ajye ku mashikanwa ngo cyamugiye cikenguruka uvangirwa kubera iki giye cikenguruka ni gukenguruka ni gute wajya kubibiharage ama uzi kuzushaka gusarubira gugacugenda ugashira mu ingana cyangwa ugashira mu ngoro buryo bitega uburyo n'amabanga acigwa mu samwe ibyo mwuka ni bubirekera umwuka w'Imana mureke Imana bayobare mureke kugira izindi strategy bizobanikira hari ahantu muzosanga mwarirengagije ariho hari ntandaro y'umunezero wanyu muri iyi dini giyoroganije mu buryo bukwiye ku buryo igihishije cy'Imana idashaka bigisha nibacigisha igihishije cy'Imana ishaka yuko kiza kubyara ubundi musaruro wa kwicubero cy'Imana ubu nazo bw'Imana nikibarekerana ngo bacigisha niyo mpamvu biragoye rwose ko nk'ubuhoza mu ndinganizo y'Ecclesia ngo mu mwuka ya misa ngo nibigisha 10 ntibizokunda mugabo uzoba yabawe na mutima mweranda ya doctrine akayishira ku ruhande azofata nkuba ari nko muri ruwanje ku iparose ryari ruwanje azaba iyo nyigisho nabo bahore bayigishanye kumvikana ko uciye yumva tutanga icacumi hamwe muri ruwanje umuyobozi wa agarafata icacumi cyaca akagitwara mugana y'amashikano wo musanga mwaramera kuye orano hose ari umukuru iyo Imana irinzi ivuga ngo 2 cyangwa 3 bahuje umutima ibi ni byo Amosi yavuze Imana yavuze ngo ni mu ndonde niyo gute yabwiye umunyisiraeli ngo ndondera afite itegeko rikomoka mu kanwa k'Imana ngo kandi mu ndondere Beteli ngo ni mu ndondere ni Galati ibeteli ni he ni munzu ni mwishura giki ry'abahanuzi ibeteli ni nk'ingora y'umukama ni nabyo akaba yabwiye Imana ngo nzokubakira inzu garani he muyibuka ubuhanuzi bwa kwa Yeremiya igirigari ubundi igirigari niki igirigari n'ahantu hari ubuhungiro kwera wangirije ukaja hari sibyo mugatandukanye ni nayo tirama ho musari yarabwi Imana yarabwiye musango azoyisige kugira ngo umuntu wese basi nayo tirama naho wagenda uhageze kwera ki wakoze uhageze ntiwicwa wagirirwa imbabazi urumva ko ari nko mugasho mugabo nawe wacubaho nkuko bashaka nihongera kwidegembyo bacugumirirayo niho Samuel yakoreye igirigari mwibuka igihe Yozuwe yariko aforoma ingabo z'igihugu wakira abana Imana imubwira ati tora amabuye abiri rimwe hasi rindi hejuru ubundi igirigari ni mu mbabazi z'Imana
ngo ariko Imana nimuyirondere mu mbabazi zayo gusa yirondere na mu itegeko ryayo kuko ifite ibyo yabashiriye imbere bizobayobora kugira avuga ngo uyu munsi kuhisama kumva itegeko ryanje ngo nanje misemo kuvuga kuri umwana wanje hasi mu gitabo cy'amategeko irondere mu butungane ushingiye ku itegeko ryayo apana ni mu bintu biguma ari bya bindi wacumuye n'ibya bindi ugira utacumuye n'ibya bindi ugira urumva umwuka uduze umva nyene ico kitiyo Indoto arisobanukirwa ariko ya buji yarose ndiko ndigisha kumva ari karoga ni ryacyorwa niya naye yiwe ni hage yasozerereye niya naye ni hage yasozerere iri jambo ry'Imana rizobabohora narababwiye hano muzogenda gushira icicumi cyanyu hano muzoshira amashikanwa yanyu harimo kwijamba je ngo buri inyigisho zawe nibazumva abapatindi bazokwiruka ko ntibanyiruka ko Imana ikabemerera niyizoba yantanze barabikora mugaranje imbuto nzobasitse uti nkoko nutice yabitse Rana yigika kuja munda mugabice yabitse gisigara kirakora ntacyo bizontwa nigisha ukuri kwa Bibiliya mwubaka imitima musana imitima ubu ngubu mbwira kugana isengero iparuwase nzima cyangwa idini rizima rishaka kuba ritariko raforoma n'abantu batatu ngo rigira abantu badatunzwe no kwigisha no kwembemba rigira abantu badatunzwe no kugira ne bapfukamye gusa bazirikana ku ijambo ry'Imana abo nk'abakozi b'Imana bo bazotabagwa niki umubiri wasabye kurongora bazorongora nk'abandi bose ubasabye kubaregwa babaregwa nk'abandi bose bavuga ati idini niri bitwemerera afata itaramusa ishire mu icyayi yemeze ukuri ko ariko arasuka gacayi kandi ari teremusi irimo vino runaka azarasuka dukeduke uwo hari n'udukombe turumije neza turahuri tumeze nk'uturahu Nigute mucago urume nibikunda ubundi Bibiliya yabwirizwa kudasubirika mwabwirizwa ko amufise umugwi ndiburi bavuga ngo aratari yubakiye ku mwana runaka ahubwo mwabwirizwa ko mu paruwase mu amufise abantu b'umwanzuro mushaka kumbwira ngo iyo ni seminare reka ntiduhendane ubundi Imana turi kuyibabaza mugabo kubera ko nayo itarare yajisa reka dukomeze tuyisenge ko bidusabye kuyisenga ariko mutirangagiza ko Imana ngo itume ukomeye agasera ngituma imame zigirana zigesera kandi zigwara uzitira kwamabuye araroti yindi ndoto murumva zibiri pasera tabona mu nyuma maze kuza muri komera Kristu ni muzima ndiko ndigisha akabona amazi ikimenyetso cy'uko ijambo wowe yakonkiri wabona ko ari Imana yari yaramutegekanije ko azokora imirimo y'urukundo utwigoro ikiniki mugabo nshimiye Imana kuko ntiyigeze jewe nabonye ko yanyishuye sinenzi ko nawe urikira mwishura kubyukuri ndabizi neza ntakekereza ariyo no munsi burya rero ibyo mukora ntimuba mubizi mubona bijya gusaba baturako burya hari ikintu ushobora gukora mu muvukano runaka kikaba ntibagirana mugambwira aho hantu uzogenda gushira nibazomenya ati n'uwo umuntu apfa kuri umutumbu huu nibazomenya ati none bamuri abutahana mbega itunga ryanje ryageze erega uko niko tuzohinyuza isi mu binyoma byayo kuko nk'ubu jewe igihe cyose numvise nk'umu Kristo yashinze inaye Umvirize ubundi je sanzwe ntakira isengera aba Kristo pe bari muri komera Kristo ni muzima nigiye cyose ndiko ndasenga nije nyene ndirukana impanuka ntazi nkavuga ati Imana abasoma baje kuri iki kibanza nukuvuga igane banga ryanje mbabwiye mfukamye ndavuga ni Imana yanje ntibagatsindwe Imana yanje naho barabanya kinyoma naho babikoze bagize intege nkeye nkirukana ibisahuzi nkirukana ibiki nibiki sigara ndaniriye abana baye sibyo nuvuga rero uko namwe kuko yavuzamo ikintu ke social munyuma ngo kuko yarafite inyota yo kumenya icacumi ngo hagira n'inyota yo kumenya ukugene urumva ukuntu yokorera Imana rero ngo mamaze kuzaho ke sociale yaciye abona ko byukuri haraho Imana yamuteguriye ko azokorera mugisha kandi ari kubona n'ubundi uhabwe wongere ubone kubera iki gico gihe munyuma yigeze gutanga umutwaro umudamu wagwaye mwe benshi muratanga imitwaro kuzina kandi namuto yitanga burya tuguma dusambuza kandi imisi yose nshingira tababana banditse muri telefone abana bari kuri iyi liste uko hari abantu mwa mwatanze imitwaro nkabanda bafise n'amazina yanditse imbere yanje hariho nabo bafise imitwaro mukamwanditse muri telefone imbere wanashaka ugasanga sindana bisoma byane mugabo nsambuza byose hamwe nkaza nte nk'uyanditse sindamubona nkagira kuko simbana n'Imana mu buryarya ndayibwiza ukuri niyo yampaye umuhamagaro niyo yampaye umurimo sibyo
n'ubu haro yigeze gutanga umutwaro atari kera cyane rwose mbere we nashaka umudamu wagwaye ico gihe uwo mutwaro ndawubona juste hageze ko dusenga abana bari bakiri muri vacances hari abantu benshi mu rupango hageze ko dusenga mbwira abana ntiyari kandi ntiyigeze ambwira impamvu agwaye ko yari umudamu yibungenze cyagize no mugabico canje muko nyene mugamunyuma nabonye akantu yanditse ndavuga ni byantu byari byo n'umuka w'Imana yabimbwiye mbwira abana n'ubu rero bagira hasenga abana hagira hasenga abana nabwo hasenga bakunze sibyo nari mfite abana imyaka 6 imyaka 3 imyaka ndabaha iyo video we washobora kuba byumvise mu majwi y'iryo sengesho narungitse narari muhaye ndabaye iyo video mutwe ngamukawe kubera iki harimo umwana w'imyaka 3 agasenze ngezana kanje k'igitega kari muri vacances kinjiye mu mwuka twashizemo indirimbo ngo mana uri mwiza ukura kucavu mugabo tuyishiramo duhejeje ngo reka ndabivuge iyi rero iyi piano jewe yarinjiza abana mu gusenga gose kabinjiza mu kirere cyo gusenga ukabona ku mwana yahumirije w'imyaka 3 ko ndavuga mana yanje nukuvuga rero icyabaye nigiki ndabwiye ati musengere uwo mwana ukababwira nk'ijambo rimwe bagaca bivuga Yezu mukize bagaca barivuga ico gihe rero niho munyuma ndiko ndabaka video kabo navuga nti nk'uwo mwuka nk'iki gitekerezo cavuye numva hagarutse cyagikorwa ciwe yakora nibuka ko hari umubyeyi nawe yakuje mu mpimba nta nibyo yaraza byumviye hanyene nibuka ko hari umubyeyi yasubiranye abana biwe umubyeyi yarahiranye mba 430 nukuvuga byari ngombwa ko umuntu aca muhana n'agatike agasabuni imisi ya mbere kugira ngo ashobore kuronka ingene arekipera abana biwe nibuka ko muri abo bana biwe umwe ari watiga abandi bigo bagiye kwiga bataha aho mamari nibuka ko abana biwe nukuvuga ni Hassan nibuka ubuzima bwanje je wigiye byafashe ko njya bukuru bibe Imana ikananiza umuryango wabanyambuye hamikongera kandi gashira ubutware muri jewe kabarije nakira abantu buginda wayibwira wayirayeko Gachasu zose ngufise umutima w'urukundo Imana irakwishura kubera iki hari ubundi nawe abakeneye gukugwa kw'inzitizi agakenera gukugwa kw'igisuzuguro kubw'ico gikorwa cyo gufatanya ico kitiyo mwumve neza ko Imana ifise ico yaturemeye yavuze mu naye yiwe burya ndi muri iyi naye yiwe nimwaze ngo ndiko ndigisha yavuze iyindi ndoto aravuga ko yagize irindi yerekwa yongera kwerekwa ryatongo imwe yahora abona amaze gutanga ibya 10 yavuze ingene yaregirarijwe aravuga ingene yongeye kugira isengesho ry'umuhigo ngo atarazi umuhigo icarico ubundi gusenga isengesho ry'umuhigo niki ni hahandi ubwira Imana ukavuga uti Imana simujyagenya kimwe muri 10 ndakwinginze ungiririke canke Imana urabona nyene uko ameze nungiririke nzoguhike nkakujya nk'iryo sengesho ry'umuhigo iryo ryahize Yakobo ko nta kintu kimwe yarafise ntiyafise ico kurya ntiyafise ico kwambara ntiyarafise iki yahengera ryamye mu ishamba yumvikana ko togira isengesho ry'umuhigo ngo Mana nzokugiririke kandi hari icyo ufise wokora ugashingira ko kavuga uti ruhande yiki ubu ushizemo ubujyaje Imana niba gusizana mu muvukano fata upfumufata ifunguro imwe sibyo guhiga umuhigo cyangwa ufise ibikorwa by'urukundo usanzwe gukora ubikorereko ucubwira Imana uti Mana iki ngikoze kugira ngo mwandikira kagakete ubibone ubwo so urupapuro kawanditse no ubibone ko nguhigiye umuhigo kandi nungiririke nzogirike isengesho ry'umuhigo n'iryo sengesho rya mbere ryumvikwa kuko bya Besi yasengeye mu ibanga mugahari mu muhigo Yakobo yasengeye mu muhigo avuga ati numi byo kugera ibyo kwamba nibyo kwifuga ukazongarukana mu ntara ya data nzo kubakira ingoro nzo guhakimwe muri 10 nzo kuko naco yarafise iyo gifise ushingira kukubiba cyangwa shingira kucaca umutanze we yahize umuhigo wice yatanze avuga ati Mana ngirire kuzobukoze nzobambonye kugira neza kwawe sinzongera gutereje ni kuvuga nk'ubu mwabwiza kuba muri ko murabibirya imyaka y'amashuri y'abana banyu muri ko murahiga imihigo yongerera kugira iyereko maze guhabwa ico gitangaza cy'umudamu wiwe yavuye yumva bariko baragirane yongeye kugira iyereko rya yereko yarigize gute yarigize abona wa murima
yahora rota kera ngo Indoto ikaza keshi ngo bona yaraguze itongo mu gitongo ntabona aho riri ubundi ni kuvuga ko nturaba stable mugabo hari ahantu hibyishimo byaho ubutabazi bwaho uburinzi bwawe ujya kujya wacimvire ni kokoko ni kuvuga ngo abona ryatongo ngo Imana imubwira ngo rikoze icyo ushaka ngicyo ni kimenyetso cyuko n'Imana ikubwira icyo ukora mu muvuka no komera Kristu ni muzima no ubutumwa bwawe basi no ubutumwa uvuga uri inkingi y'uwo muvuka no ubutumwa bwawe uri inkingi y'uwo muvuka rikoze icyo ushaka ngicyo ryatongo ni kuko umukama yavuze ngo nsaba ngira icyo ushaka ni kuvuga Imana imaze kubona yuko uyinejereje Salomo ngo imbere ko yicara ku ntwara ngo yakiriye ibitambashira Imana bugera iyo dukora iyo mutanga ibya 10 iyo mugira utwigoro iyo mugira iki ikiba niki mwe ni mumenye icyo mwakoze mugaye Imana yoyo ibika ahadata ndaje mbabwira ikikora Salomo ngo Imana yacimusanga mu ijoro ujya wamubonye avuye ku musozi gutambara avuze ati uwo mwami we ntaje aje gusesagura itunga ry'igihugu ngo Salomo Imana iciramusanga ari mu ijoro ngo acinsaba icyo ushaka ti mu bwenge n'ubwitonze shobora kuyobora igihugu cyawe ti nibyo utansabye ndabiguha ko utansabye ku gutsinda hasabasi bawe ubwenge ubwitonzi ubwiza ubutunzi igikundiro ubudahangagwa ukubegwa uguhinya byose nta numwe azokwaba bakuri yisingira Imana igabiciro nisi yamusanze mu ijoro mu ndoto nukuvuga ikirari cyo ndiko ndavuga sicyo icyo buri kurakora iyo utanze kimwe muri cyo icyo buri kurakora we nubukizi ariko iyo hageze kukibyaza umusaruro ni gutwenzwa n'Imana twenzwa n'urukundo rw'Imana ndaje mbaganire gatoya buri Imana yacu ntishinyaguritswe ngo tora ryatongorero ko icyo ushaka bamaze vuga ngo tora ryatongura ko icyo ushaka birasigura ni nguko Imana yambwiye ati gihe cyawe niki muri Isaya haravuga ngo ngwiki 49 amazina yanditse mu kiganza canje nimusubire kwiganyira yavuze ngo namadeni ntarayavamo gose ngo ariko singikihanirwa ngakera Mana ndasabye umugisha kuri uwo muryango ndasabye kudakihanirwa no mukaro na gatoya ze gusoma Isaya 49 ngo nkuko mu byato kwibagira umwana ariko niko nanje nakwanditse ubutazimangana mu kiganza canje hari igitabo cawe cabumbu uzosome Maraki ya 3 gisozere uga tuvuga umurongo w'icenda mu gimirongo ikomeye iri hepfo muri Matayi waravuga ngo ninde mwana yosaba umubyeyi mukati akamuhibura ninde mwana yosaba umubyeyi ifi akamuhinzoka uko niko so wanyadashobora kwima mutima mweranda bamumusaba nukuvuga ububasha ubushobozi biri bitegekanirije ku buzima bwawe cyo ati inko byati nsaba icyo ushaka wowe wa murima ukoze icyo ushaka ubundi ni wowe ubona huri ngo wa murima ubundi nahantu ni box umurima niki ni box nka tuvuga Eden ni box Imana yagushiriye mu bikenewe byose kugira ngo behurambye kandi uraniwe ni nkuko ubwira ati Imana ngiye ku kazi kora mu kibanza canje sinjoye gukora sinjoye gutunganya ibibiri gikundiro ni byawe ibyicubaro ni byawe ugendane n'Imana ukorane n'Imana usangwe Imana ngo rero mu nyuma ngo acabona harimo inzu yera iri kishwagara ishwagara mwari muzi ko ari anti ishwagara ni anti mutishatse kuvuga iki kuvuga ngo ishwagara ni anti ukuvuga ishwagara iyo babishize mu kintu ntikibungwa ngo ari mwinzu iri kwishwagara kuba hari mwinzu iri kwishwagara nikimenyetso cyuko hari uburinzi bw'Imana Iza 65 avuga ngo impome zanyu ndazirarira wumve kuri mu budahangagwa mu muryango wiyuve danje disaze iki nikindi kintu n'irindi garadi Imana dohaye iyi naye yawe yubaka ubwoko bw'Imana nimukekereze ko muri komera Kristu ni muzima muzoharongera umugisha nimubikekereze ushaka kuba mwarawajwe n'amadini ntabwo ari dini pe
ushaka wakora mwarakomerekejwe n'amadini ntabwo ari dini komereza ni dini ufise kuko imico n'imigenzo by'idini nimba uririmo wari batirijwemo uzoyibabaza ntunakihutire n'umuntu akubwira ngo uje kubatizwa mu dini ningo wamagara ngo muri katolike wacu ndoba namaze kuba umwangushe kubera iki ni hari iby'Imana ishaka byose ngiyira tubwiye ngo ni mundo ndeye Beteli ni igarara ni mundo ndeye Beteli ni giliga Gwiramwa byose biriganyira bara yavuze ngo natwe ubwacu turiganyira ngo kubera iki tutarayishurirwa ibyo twisigiye ngo kuko nitwamara kubishurirwa nituzoba tukibwizige reka dukomereze muri bibyitsikira kandi ngo ab'Imana yitore niwe yakomeje kuvana kera menyeyo kwimibabaro yikigiye ngwitageranywa n'ubwiza tuzoyishurirwa mu gihe ariko igihe ni muri shaka murabimanura rizi wanyu Kristu yaravuze Matayo 5 arabyandika ngo dawa twese ubye nimusenga muvuge ngo dawa twese ubyagiye mu gihe tunagiye n'igihe ubwami bwawe nibuze muri kugomba gupfata rake kwayi mutabwira Imana uti ya myaka 120 yakuweho ni iki kwa ryo sezerano rya nyuma dufise afite isezerano ry'imyaka 100 Byasezerano ry'ukutaba ingumba ryakuweho ni iki ko kiretse ufite umuvumo namwe muyikugwa ko nibyo byacumi bikuraho ibyonye mu Kristo akara umunyarwanda yatanze indoto nabwe indoto byakurikiranye naongiye ati gutu ushobora gufata ijambo ry'Imana aho ngo ibgerana ngo n'umutima nujya mutima utidodombo uzosome mu gitabo cyo guhunguka nawundi naganga zacu tuzikugwa ko nukuba itegeko ry'Imana nugira naganga z'umuru gasamana ko so yasambanye ukisambanya kuko iwanyu bisambanye cyangwa kubera inambu mama yimaze yarafise akigufise mu nda ugacabanga nukuba itegeko ry'Imana giki kuzoro kurenganura icyo ushoboye gikora icyo udashoboye usaba Imana kigufasha ubone kurengana ndashimiye Imana rero kuri iyi ntahe ndashimiye Imana kuri inyigisho ndashimiye Imana kuri ubu bubasha genda muhigo komera Kristu ni muzima ntimuzareke kuyikorera naho nova mu mubiri nejo so murage wa David na Dohera no murage wa mwese aba Kristu bakomera Kristu ni muzima no murage uyobowe na mutima w'Imana no murage ubutatubwera ndimana imwe rudende muri twebwe kandi urundi buzo umuco w'isi umunyu w'isi mu buryo budasanzwe nitwebwe itarayiteretse ugitereko cyaryo nitwebwe muco w'isi nitwebwe munyu w'isi nitwebwe imitwe apana imirito nitwebwe batsinza apana bo gutsindwa nitwebwe umusozi wubatse mu itaba nitwebwe gisagara cyubatse mu itaba ry'umusozi Daudi ngo nguko Yerusalemu kikijwe n'imisozi cyo yikuraho niko naje bwanje nkikijwe n'ububasha bw'Imana impuhwe z'Imana atacyo zinkurako none rero bakundwa bo mukama mubyaza umusaruro icyo muri muzabyaza umusaruro kukuri ku ijambo ry'Imana kandi Imana yonyine amahoro twishimire twese itunezereze tunezerewe iturinde kubabara twagura imbibe iduteture mu makuba y'ubwoko bwose mwumve ko twahezagiwe kandi indoto murota n'ubuzima indoto murota nihishurirwa indoto murota n'ubutware bw'Imana muri twebwe nimukekeranye kuzibibira kuzirotorerwa kandi murambirwe nimutarambirwa muzobyaza umusaruro buri kintu kimwe cyose mwakoze kuri iyi si amen na cyane witekanya guhora ku ngoma usabye umugisha mu bana bawe mwawasate gaganya kuko kutigera kugira uburyarya umutima wawe ugira uburyarya atunganiye we watunganiye mu itegeko ryawe akaba yahisemo gukorera ubwo kugaragariza ubwo butungane bw'iyo muri umuvukano wa Kristo arakomera Kristo ni muzima ndabikwisabiye mu mugisha bwije kabiri yavuze ngo akashya tukwamure ko nko yamuye kuri Elisamuye kuri inshuro ziguje kabiri kubera umwete wiwe abandi bigishwa bari mu ishure rimwe bari mu mugu w'abahanuzi bihagarariye ko musozi bararorera nk'uko nta numwe yagize umwete kandi Elisa niwe yari mushasha muri bo none Imana nyaguhora ku ngoma hezagira umwete w'ubwoko bwawe hezagira umwete w'abana bawe twubake turubakika dusanasane tubombore tugira igisagara cawe nukemere ko dusuzugurika duhamagara meza dubwenge n'ubwitonzi duha umwete mu byo dukora duhumugisha n'umugwizo duhigikundiro twemegwe duhe kuba itegeko no kumvira itegeko gutyo tubyaza umusaruro umwanzuro wacu Mw'Izina rya Yezu Kristu senze naturi neza nkavugoroza inabi muri twebwe abana bawe amen amen Halleluah howe mwese amaro ya Kristo akanze mu buzima bwa twebwe abana b'Imana mwarahezagiwe cyane tugire Kristo musango Yezu Kristo mukomere muri Yezu Kristo kandi nema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose kandi ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye rwose ryuzuye ububasha bwose
amen amen. Halleluah. Komera, Kristu ni muzima.